Hey guys, karibu cyane tujane mu gikorane kwa Chris Ndikumana umuvuga butumwa Imana yahezageje igihugu cy'u Burundi. Murabona ikorane cyatangiye neza, abantu barinjira benshi cyane, aho rero twaca tutabataziye turakirwa cyane turaheza kiko hari ibitangaza byinshi byagiye birakoreka muri kino gikorane cya Chris Ndikumana cyane uno munsi igenekerezo rya 18 kwindwi umunsi w'ubwakiro mwiza cyane ku bantu benshi umunsi w'igitangaza. Ikintu cadutangaje kose n'ibitangaza byakorewe ku kino kibanza Princess Kamenge. Urabona ko ikorane bagitunganyije neza, catwe mu buryo bwinshi, aho abonye bemena leta y'Uburundi yagerageje kugishigikira mu buryo butandukanye, bamukironsa amasekirite, ari sekirite nziza cane byari bipanze neza cane, nta muntu yiburi, nta bana batakara, nta kizo, byose byaje biboneka mu mutoya. Hama igikorane rero carabirimo ibitangaza, harimo intare zikomeye cane, nizera yuko zizagufasha abantu batandukanye bakurikirana platform cyane Relax, aho hariho umumama, aho murabona ko bariko barasasira abana, bariko barasasira karibu turagusasira. Umumama yari mama pasiteri yari yaryohewe cane, murabona yuko nanje nari nahashikiye mu gutazira no guha icubahiro Imana, kuko bitwubaha tukabisigana kandi twokora Imana itari mu mwanya wacu. Aho rero hariho intare zitandukanye z'umumama atagira amatope, yamaze imyaka 20 atararonka bebe, ariko inyuma y'imyaka 20 Imana yamukoreye ibitangaza n'amatope yarafise, n'undi atamatrope yarafise ariko umumama nawe Karusi yaronse umwanya w'imyaka 20, yumvise intare y'umumama yamaze imyaka 36 mu rugo, atamwana afise amaze guca, Imana icara ikibondo. Ukwizera kwa musaza wiwe yumviza akantu kaba muzamu kwatumye asengera mushikiwe kugira Imana imutabaze. Imana rero yaciye gutangaza mushikiwe acara mu kibondo bivuye mu masengesho yo kwizera kwa musaza wiwe. Biha rero abantu benshi cyane gushingira no kwama bizera Imana. Kino gikorano cacu aho muza kubona umuntu yasibije operation avuga yuko aragiye kwa Chris kugira Imana imukize, yaje atabona ariko akibona Chris yabishika ngaho Imana ikora ibitangaza. Nziza cyane igaragaza bareke twaregewe cyane, aho twaciye duhetse igikorano cacu ariko haravuga inzamba, baravugije inzamba mu kwicubahira Imana, inzamba zo guturiza, zo guturira imidayimoni, les esprits mauvais zitublokira ubuzima. Eka rero ndabareke mubande muko murakurikirana uko Chris Ndikumana yadufashije cyane, uko Chris Ndikumana Imana yagaragaye ico ukwizera kubona abantu, ibitangaza byakoze abantu bose. Natwe twizera muraba ingene Chris Ndikumana yinjiye, ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Abantu bari dushobora gutahura ubushobozi buri muri Chris Ndikumana atarabemera Imana. Yesu uri muzima, Yesu yaratsinze. Oh my God, ndabira Chris Ndikumana Imana yaramutoranije mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twame tumushimira Imana, twame dushimira kubwa Chris Ndikumana, twame tuvuga tuti Yesu arakoze igihugu cyacu cy'u Burundi, naho biba atari Chris Ndikumana. Ikabenda bareke ubandanye muko muraheze kuko bakashoboye gushika kuri Princess Kamenge. Murahabe mu ncamake uko igikorane ca Chris Ndikumana cabaye tariki 17 uko tariki 18 tariki 18 muranyihanganira, aho rero mubona
yuko abarundi sinzi bari baje ari benshi cyane, hari abantu benshi cyane. Imana ni nziza, natwe twe twavuye mu ntara nziza ya Gitega tuza turirukanga twambara kugira ngo yaje kujya muri korale cya Kristo gikomana twarasenze Yesu yatugize biciye umukozi wayo kandi mbaye nabareke mubandanye muri kumekurikirana uko igikorane cya Kristo gikomana cyagenze. Ntabwo ari profete, ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari majoro, ntabwo ari inde, ntabwo ari umu apostle, ntabwo ari inde, ariko ni Kristo ndikumana umuvuga butumwa w'Imana. Murabona ko Kristo nta bodyguard iraza, ntumenya n'ingene yinjiye. Icyo nico kinasumbije benshi, niyo mpamvu Imana yamutoranije muri benshi. Bye bye, mubandanye muriko murahizagirwa n'amatemonyage ari muri ino vloge yacu ku bantu baje mu giteramo cyangwa ku bantu batashoboye kuza mu giteramo, ari cyo twita igikorane cya Kristo kumana. Bye bye. Il a pris dans la poussière. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Sans exagérer, dis-nous comment le docteur t'a dit. C'est une dame. Et t'a dit que tu ne peux pas concevoir. Le docteur avait dit que je ne pourrais jamais accoucher. Et quand tu as accouché, quand j'ai conçu, je lui ai envoyé le message pour dire que j'étais enceinte. Et elle m'a répondu, qu'est-ce que tu parles sale comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Et je lui ai dit, vous donnez les médicaments, mais c'est Jésus qui guérit. Les médecins soignent, mais Jésus-Christ guérit. Cette dame que vous voyez, on a enlevé les trompes sans même la prévenir. Elle a compris quand elle était allée consulter un autre médecin. Et puis elle a appelé Inahe Yuyu Mugore. A produit des centaines d'enfants à partir des femmes stériles. Rien que dans Kambuka, on a presque plus de 50 témoignages. Ce que moi j'ai entendu personnellement. Les francophones, ceux qui parlent Kirundi, souvent ils mentionnent, j'ai entendu la femme qui a conçu après 24 ans sans trompe. A produit des centaines d'enfants à partir des femmes stériles. Rien que dans Kambuka, on a presque plus de 50 témoignages. Ce que moi j'ai entendu personnellement. Les francophones, ceux qui parlent Kirundi, souvent ils mentionnent, j'ai entendu la femme qui a conçu après 24 ans sans trompe.
Je suis venu de l'hôpital directement, je suis venu ici. Le Burundi sera sauvé. Pour que le Burundi soit sauvé, nous devons avoir la foi. Et on doit prier pour ça. Ça demande qu'on confesse. On déclare avec nos voix que le Burundi sera sauvé. Restez loué. Mm-hmm.